rero arambwira ati Cadeau Ravera burya ntaco vyomutwara ari hamwe mukinishije cyo gihe naramukinishije agasene kamwe kugira nezereze Petit Frere ntavyitayeho ntamukenere reka basi Petit Frere ndamukorera umuti kwero Petit Frere ashaka ko nkinisha Cadeau Ravera nabwishije agasene kamwe ariko arakina ngomba ndagusobanurira igituma Cadeau Ravera atari cyo twamuzanye arakina akina neza ariko akinye neza sinabizitaho sinabibona ndiko ndakora filme yari Kiraka muri Warubizi ya Cadeau Ravera yamaze umwaka wose atonda muri Warubizi baramwakiriye muri Warubizi anavyitaye atonda y'umwaka wose ari babatekera ivyo kurya atarakina na rimwe sivyo rero ico gihe niho bampaye akazi muri Warubizi ko kubakorera filme niho mabuja Esperance Ani Esperance yankitegeka ati mubukinisha tegeza gukinishamwe abantu banje rero mu bantu bawe ndakeneye umwe w'umu principal afashanya n'ubundi mu principal efise kuko ico gihe nari mfise Mimi yari yamaze kwandika izina Mimi Mireye fatanye na Mimi kugira tumudugirize hamwe na Mimi hanyuma niho twiyumvira mu butwo bompa turabura umwe yarampaye nta mwanya yari afise navuga nkeneye umuntu afise umwanya niho rero yacavuga ati basi mfite kuguha mushikawe mushikawe bari gukoresha mfite kuguha mushikawe naho mbona umengo nturi kuramwiyumvira nabanje kubona iz'abanyarwanda mporana bajya banzovu bariko baratembereza hamwe 2010 ngo nzovu nakanyumvya ngo bakanyumvye baraza kuzidandaza bagatembereza kabisa ugasanga nzovu ngo yikoreye bamwe amakaseti menshi nagira ngire ko mpanura aba director bagenzi banje iyo bakiriye umukinyi kanaka bamwakira benshi ndabizi bamwakira bamubwira ngo bagira bamuzamu ngo bagira bamuvume ico naco ntabwo ari cyiza ivyo si byiza na gato kubera ko uwo mukinyi Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV mva mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa byacu. Iyi ni Star TV. My name is Starboy Leadership, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana abari muri Africa, East Africa, Asia ndetse na America canke Oceania hariya anye mwebwe mwese Imana ibahezagire cyane. So uno munsi n'umunsi udasanzwe kuri Starboy Leadership ndetse uno munsi n'umunsi udasanzwe kuri Star TV family kubera ko for the first time dukora ikiganiro kirambuye kubera ko kenshi wasanga dura mu maransema officiel tukamuganiriza gake kubera ko bari benshi cyane baba hari nk'umuyemviti cyane nk'uwateguye igikorwa ariko no munsi twagira ibakwe turavuga ati reka kumbure tumwegere tumuganirize bamwita Amede mwese muramuzi abantu mwese mukunda zino cinema zahani wacu muramuzi numwe mu bari legend na cyane mu kwandika numwe mu banditsi b'abahanga bakomeye cyane reka tumwakire kandi na cyane tumwakire mu muryango wagutse cyane tunamuramutsa tuvuga ati Amede umeze neza cyane reba cyane meze neza no kuba hano kuri Star TV ndanezerewe cyane gukosora akantu kamwe bose baranzi ko vuga benshi naguze abakunzi ba cinema barakuzi pe kandi ntaherutse kuri kamera nuri kuri kamera ariko ibikorwa byawe birivugira umuntu akunda kamera nibaza ko umuntu ari nyuma ya kamera nubwo atabagaragara muri cinema ariko aratinga umukunzi wa cinema cyane usanga muzi ego birashoboka ni benshi kamera ndanashimye cyane ko munyakiriye niteka kuri jewe nakiriye hano kabisa jewe kino kiganiro nari kigwaye cyane kubera ko kenshi turakorana n'abacineaste cyane y'abamaranse baraza ko twari kumwe muri agatsirikwa nigahe namurikira mu ndaho twari turi kumwe so rero iri ni iteka mamuduhaye kubera ko twifuza abakoce nkamwe hari abantu bakina kubera ko mwebwe mwababwiye ati kina guca uri uzotinya umumenyereza ashobora kwitirukira bakubwira umumenyereza ashobora gukora na placement mbi bigatuma umera nka Barcelona mu minsi yahe igitondo cyari kimeze gute kuri Amede cyari kimeze neza nkuko bisanzwe byo ko umuntu akiyumvira ku buzima bwiwe hama akaca yiyumvira aho byagoranye ejo hama akabandanya ubuzima busanzwe bw'uno munsi kabisa je numva nohera kuri kino kibazo nkabaza ati
imbere yuko nza kuza mvuga ati Ameduri uno mwuga yawutanguye ryari numva no mumenya ati mbega ino idea yo kuja muri filme canke yo kuja muri cinema yaje gute kuri Amede yari hehe muri rusange kumbure ba bantu babona yuko bidashoboka one day bazobona ati turi hahandi Amede yaciye natwe byoshoboka. jewe idea yo kuza muri cinema ntabwo ari nk'abandi bose nabipanze nabiguyemwo isanga birabaye mbayewe ahantu narindi nari umuvanderi mu barabara ndadaza amakarte simu n'amayinite bya bindi by'amakarte simu bijya by'amakarte n'amayinite rimikashi ho zaguza nyuma zanyinjiriyemo nsanzwe ndimwo yoke kabisa hatagoye ko kashi za 2012 niho twaza kwigisha iko kashi ikiraza abantu za 2015 gutyo nimba atari 14 rimikashi nayiraza nuko nari mbayeho hama ndagwamwa muri sinema ukuntu nkuko wari usanzwe uzikurikiranaho ukavuga ati sinema je cyane je kuko naza kutakurikirana nabo ngaha oya umunsi wa mbere jewe mbona televiziyo kijya gikono cha televiziyo nashikiye kuri sinema nta kiganiro ntitire bwabone na umunsi wa mbere wa televiziyo ukavuga ati jewe sinayakije nagiye ahantu nsangira hari kujya kuntu tangarira ibihari nabaruguru asi nta mateleviziyo naguye kuri sinema yitwa Rambode igiye cyane kuvuga nari nsanzwe ndaba amasinema muga nyuma shitsi Bujumbura ntagura kubona sinema z'abarundi kubera mwico gihe nakoze amakati simu naravandereza mpura nabanje kubona iz'abanyarwanda mpura na bajya banzovu bariko baratembereza hamwe barabara 2010 ngo nzovu nakanyomvya ngo barabazi bakanyomvye baraza kuzidandaza bagatembereza kabisa ugasanga nzovu ngo yikoreye bamwe amakaseti menshi rero sinanzi ko nanje bizomba ko ngo nanje ndayikoreye kuko je nanje za 2013 naciye ntangura kuyikorera mvandereza mu ibarabara ya masede nyene waradandaje amasede muri sinema uzoze nguhereke stoke visi nayadandaza narondera sede nk'amajana 3 nkaca dandazamwo 200 ukaca ugenda uzikoreye zisigaye amajana 350 nkaca mbika mu nzu zarahomba muri jendi uje umuntu azokubaha ukanza uwo mugingo umwe niza nuko rero ubuzima bwa sinema mu ntango nuko bwagenze ariko atarisho umuntu nk'uwo biragoye ko yoreka filime kabisa kuko hari n'abandi benshi filime zabo zagiye ziragaragara ku ma RTNB ariko no munsi babiretse kubera ko ico gihe atari bwaje ama YouTube ko nibaza ko badanaza amasede ni kiriya gihe cy'ababifizi indirimbo zabo zitaraja ku ma YouTube ega YouTube gitebe aha mu Burundi YouTube twese twayimenye dutevye kuko nanje nakoze sinema mu nyuma za 2017 twatanguye kuza kubaza abantu bashobora kuja kuri hajya kuri muri cyber bakashobora gushira kuri YouTube akakubwira ati je ndafise YouTube ntashobora kugushira ko ibintu byawe bikamenyekana ukacumuha amafaranga akacashiriwe kuri channel yiwe ukaca rero kandi iyi promoting wereka abantu ati murashobora kureba kuri YouTube umva ari terambere ridasanzwe babaha amafaranga bakabitwerekanira ico gihe wariyumvira muri we ati Amede ati kumbure nubwo turi hano one day hari igihe tuzagera ku rundi rugero ho byarashikukicara ukabona urundi rugero abantu bageze ko ndumva ko mu Rwanda barazibona mugarumva no mu Rwanda bari bwatera imbere nawe bari bakiri ku masede byarashikuka kuvuga ati one day ariko nabonye ni kukuntu bagwana bariko baragwana bo bariko bagwana no gufuta Kanumba bazi Kanumba niwe yarageze mu Burundi twara bagerageza ati ko baraba Tanzania cyane kuko inyarwanda zo bazoziraba ikarashika hanyuma inyarwanda ziraza ariho haje yageze z'aba Fabiola ziraza nyuma natwe tugwabo bukebuke tubonye abanyarwanda ati abakwa bari hafi twone two kwataka gusa twe twateye imbere mu maya muto kubera ko ndibuka Intare y'Ingore ni imwe muri filime no bwanditse amateka hano cyane nitwari bwatangure nyine kugira filime zimeze neza hano ugerageje kuraba rero umwanya muto tumaze vraiment iterambere no ariko gusa hari ukuntu twe twagiye ubuzima budufrena gatoyi kiriya gihe wibuka ko twari dufise Mugisha kandi Mugisha yari kiratera ubwoba abanyarwanda of course nyuma yaho nk'ico gihe haraje ibindi filime yitwa Debora iyo nayo yarakanza abantu yego barabona ko Barundi bafise impano mugabo hakazaza ubuzima budufrena gatoyi kwe kwamye tugira ikibazo ugasanga ibikoresho bya sibikaze cyane support sinini cyangwa ugasanga haraje utuntu tw'imvururu nka 2015 urabona yaratononeye cyane nanje hariya nari maze gukora filime yitwa
kuri jisho rimwe abantu bari barayikunze sana nanguye kugira ikizere cyuko ushobora gukora film ariko bicaye frene nongera kugaruka za 2017 gusa mu mwanya muto twarivyukiranije nicyo ariko ravuga nicyo nanje niko ndabona kabisa kubera ko mu mwanya muto cyane uno musi ugaragaje kuri abasineyasi bari mu gihugu cy'u Burundi babizi ni benshi cyane kandi respect kuri mwebwe mwese respect n'abari muri team uno musi ari team yitwa BMT cyane hari urubuga rwitwa BMT rucako amafilme meza cyane ndetse akurikirwa cyane kuko uno musi BMT ni rumwe mu rubuga rukurikiranwa cyane mu Burundi muri cinema kubera ko ivyo tubivuga kubera ko bigaragara mu buryo bw'ama views no dusha tubibona kubera ko no dusha tubona iki gikorwa kirarabwa cyane BMT nayo yaje gute kugira mwisange muri BMT BMT jewe nkitangura gukora cinema nari narakoze icyo no kwita association yitwa Arcare niyo nakoreramwe amafilm icyo gihe cyambere muganye umwa kubera association bishika abantu ntibumva ibintu kumwe biranka byanse tumeze nk'abashwana turumvikana mugabo turavuga ati reka basi tutandukana icyo gihe rero dutandukanye niho naca niyumvira nti aho kugira association reka nkore société unipersonnelle naca nkora société ndayiyumvira cyangora BMT icyo gihe hari 2019 si hagufi si hafi nakora BMT turi kumwe na Fisto uwitwa Giti twari kumwe ivyo bihe byose by'imbere twari kumwe ariko icyo gihe cyose cy'amasede nabonye ari umudandaza w'amasede n'amakaje twarayadandazaga twatanguye numva ni sawa turarambanye uri kuvuga Giti rero ndamubwira projet yanje arayumva aranshikira turakora filme ya mbere yagiye ko yitwa Inkuru y'Inkuba abantu benshi barayizi irajako hanyuma iyo urabona kujya kuntu bishika hakababa umuntu agakena iyo YouTube ubukene bugatera filme abantu bibaza ngo bintu ngo kuri YouTube ngo bitanguye ubu icyo gihe iyo filme yaratuzaniye ababone mu mwanya muto yinjiza udufaranga dukira abona kiriya gihe n'ivyari bishika abantu bari ariko igira ababone benshi tuzatwumva umuntu agomze kuyigura turayigurisha cano mvuze cano mwache mwidandaza cano barayidandaza mugatuyidandaza tufise umugambi wo gukora nyene atari yanzara uvuga ati reka tudandaze turonka amahera dukora ibintu barayidandaza dukora iyindi filme iyo yindi filme mwayidandaje yitwa BMT ariko nibaza bayiguze barahindura twari mu masezerano byarimo twaraca no gusa BMT tukarisigarana n'amasinema twarayasigarana hanyuma rero tuyigurishije cano dukora iyindi 2020 chadushirako rero filme yindi shasha yitwa ivyambayeko tugarurana ya yindi bayishaka handi bari barayifuse tuyisubiza ica iraduga yoyo ku bintu byari bitanga kuruta ko yari yaduzariya yego ariyo BMT no munsi dufise channel yayo uherutse gihe rero turakora na BMT dufise urumva ni Burundian Movies and Talents muri make twari dufise indoto yuko sokorera muri cinema kuko niho twibona impano kwanza impano yo kwandika directinga twoteze imbere kino kintu kikagera kure byibura coshora kuduha power yo kuza kwakira n'izindi impano BMT kaba famille y'impano zi Burundi zose zikoraniramo cyo tuba twayise Burundian Movies and Talent kabisha rokitema ya mbere muri BMT twe nitwigeze turokrita oya ahangwe twe twarokrita abaza gukora muri project kanaka nuno munsi niturokrita twe oya twe turategura project ya filme mukavuga kizojamwe bano bantu dukeneye abantu bameze ukuntu mwico gihe rero abo baza gukina nibo turokrita kandi kontra yabo iherana n'ico gikorwa kubera iki ariko iyo yakoze neza murabandanya natu yego kandi ukora neza wese ari muri twa atari muri turakorana ikintu twaciye dukeya twagerageje kubaka kudacana mu n'ayandi magroupe ku buryo mu yindi groupe tujya gusaba y'umunyempano bakamuduha akadukorera project akisubirira yagakora kuvuga tuyite famille basi ihuza aya magroupe yacu yose guca kuno munsi tuvuge ko BMT nta mukinyi numwe atarayicamo atarayikinamo abakinyi benshi ntibarayikinamo ariko ntitwokwemeza yuko atanumwe azaza nka bose bona cyane kubera ko uwo tubonye ntidusinya ngo ari kwande
kuko nta numwe twatutse nta numwe twabwiye nabi nta numwe twiyemeye ko aho tukubonye n'ubu muri famille dufate nko famille Star TV tukavuga tujya mu projet yacu turabona filme yacu ikeneye ijya mu turaza tukasaba nta muntu turabona twankira twiteze ko hari n'abazotwankira kubera ko twirinda kwitwara nabi kuri bagenzi bacu kuko twifuza yuko project donc BMT ibi y'abarundi bose n'abantu bose bafise impano iyo bavuma kagera kabisa iyo bishise mukicara nk'ahantu muri kumwe na Fisto Mr Giti hariya musaza mukabona aho mugeze kenshi iyo umuntu ageze ahantu aravuga ati mbo muri football ari kuvuga ati uriya mumenyereza yarankoceje neza kugira ashike kuri bino mani muheza ageze abatorobona abakinyi b'ivyamamare bashimira ababakuye kuri zero iyo bishise mukicara nk'abantu babiri mwatanguje BMT ni giki muvuga ati iki kintu turacishimirije kubona tugeze hano twishimiye ibintu byinshi mwicaranye mukavuga ati giti ibi bintu haratumye tugera aha nk'ibyatumye twavana ukavuga ati giti bya nubwo turi ngaha ibintu ikintu cyarakoze twe cyadufashije ni ico no kwita kirafatanye ari bibiri discipline n'ubwizigirwa yego discipline ndiko ndavuga ni kujya kuntu doko uba wumva ko abantu bose bakurenze sibyo ukabashira hasi sukwishira hasi kometere kuko baba bakurenze eka abantu bose baraturenze kubera iki turabakeneye ico nico cyambere cerekana ko umuntu wari we wese muhuye akurenze hanyuma nimba rero akurenze mwubahe hanyuma niwa mwubaha mukaramuka umukeneye ukamusaba kubera wamwubasha azokwemerera kandi niwa mara kumukoresha umujuguye kweli kabisa ganirize neza wane nawe neza akora mubane neza nawe hanyuma ubwizigirwa nabwo nyine bwaradufashije kubera ko twe twayivuyemo inshuro nyinshi mubiheba twabihevye inshuro nyinshi twameze mongera mugaruka twameze nka wa mugabo Yona Imana yatuma nyine yo agakwepi akata yisangayo niko byatugendeye rero mwico gihe twahora dusanga abo twakoranye batugiriye promotion badusaba abandi bakatubwira ngo twabwiwe naka ko mushobora kudufasha kino kintu kaca turonka uburyo bwo kongera gutangura bushasha rero ibyo bintu turavyishimira cyane kabisa imwe muri series cyangwa season novuga yuko yanditse amateka y'intore ntindi ndetse ni nayo filme ifise ama views menshi kuruta filme zose zimaze gusokana murafise na video nabonye yakwije umuriyoni w'ama views ama nefsa kombi intore ntindi novuga yuko yakinywa abantu benshi batandukanye ba Ruvera Asabasi bakadora vere n'abandi benshi batandukanye abo muri ninde abo muri ninde abo kwa Sami uburyo yagaragayemo canke uburyo abantu bayakiriye bari muvyiteze deke muri ko murashutinga kubera ko sigaye numva bakeneye hafi n'umunsi muragenda hantu ngakubita ikamba ahantu ngakubita shooting mukarangiza mukitahi ikizere cyari gihari ko kumbura izorabwa kuno cyane mu bikeshi iki muri rusange kubera ko filme zirahari nziza anige zosanga muranditse iyiruta intore ntinde ariko ntirabwe nk'intore ntinde ikintu cyose ni Imana ivuga ati iki kintu reka tukireke ikizere cyari gihari kuri BMT ko ikizere nticyari kirenga ariko twebwe ico dukora twebwe tuzi kwakira kandi kwakira ubwa mbere kwakira kushoboye twe twarumva tuti twereka dukora ivyo dushoboye aho izogera hazobaraho nyene ariko kandi ari ikintu twakoze tutazi ko turiko turagikora kirya kintu cyo guhuza abakinyi batandukanye taradufashije abantu benshi ntibagitahura nagira ngire ko mpanura aba director bagenzi banje iyo bakiriye umukinyi kanaka bamwakira benshi ndabizi bamwakira bamubwira ngo bagira bamuzamu ngo bagira bamuvumisha ico naco ntabwo ari cyiza ivyo si byiza na gato kubera ko uwo mukinyi hari ikintu akuzaniye ashobora kuba afise umuntu mu muryango wo batahora ari abasinera muguha umwe akaba yiyongeye akacaza kuraba ababaye combinaison agakunda filme yawe ababaye collaboration y'abafana none rero twari dufise Sabasi yarongeyemo amavyuzi yiwe dufise Ruvera wewe yari n'icamamare cyane gusumvya yarongeyemo amavyuzi yiwe Kadora Vere wewe ntiyari bwaronka abantu benshi cyane bamukurikirana ariko nawe style yiwe yo gukina
barayikunze ituma abantu baza twari dufise witwa Ciza rukomedi wo kwa Sami yarongeyemo mu video harimo abantu bari basanzwe bakunda ninde baraje sana natwe ikintu twace twifokasinga ko kuntu tuyandika neza tudirectinga neza tagufina ibyo wavuze by'ikambi nabonye mwana duga ruguru hariya mu bantu bagiye ruguru twamaze y'imisi itatu zigasene mbona hari Gitega muri Bugendana twamaze kandi Bugendana twarabuze aho turara ku buryo twakinira Bugendana tukajya kurara Gitega centre Bugendana hajya haboro nabonye atanu hari hagoye kuko hateramira biragize muga aho kurara ntihari hariho muga nta tutari tukora twadufise imodoka kandi twarayikwigwamwo nayo ifise imodoka ijamwe abantu 8 urumva abantu 8 bari dukwiye twaduze turi 8 numva ashaka kumenya imbere ko tubandanya muri Bugendana byari bimeze gute kubera ko twasubiyeyo na Arvera agiye gufasha bari abasangwa butaka avuga ati Bugendana mara dufashe neza inayo mpamvu ngarutse kandi byari bimeze gute muri bari abasangwa butaka hariya byari bigoye kwanza nubwo tuvuga ngo byari bigoye ariko baratwigoreye ndakubwira kantu kambere kari kagoye burya bari abantu ba ruguru biwacu hari ukuntu kubabwira hari icyo babwira n'ikindi kiri mu mutwe bitandukanye nguvuga urazi ko muri cinema tuvuga ngo muhore dukina turashobora gutangura haje wa mbere atanguye kuvuga kaza wumva bavuze ngo bavuze muhore ureka bavuze mu atavuze ukumva bagumye bavugiramo bigasaba ko tukaruma gatoyi buke ariko ikintu badukoreye bajya basangwa butaka baratwubashe guhera kuri chef donc mukuru mutumba yaranamushimye wabo nawe yarahara dufashe umutekano nubwo bitari byoroshe ariko biragenda neza ikindi ginatangaje ukuntu twakuyemwo bamwe mu basangwa butaka bababwira ati tugomba tubigishe ukuntu muza kudukinira baza kugaragaza barabishobora kandi nangira ndabwire sene ya mbere twakiniye muri bo twahereye mu kuva mu gatondo gushika mw'ijoro ku mugoroba 18 bitwari bwayiheze twarayikinye biranka turataha tugaruka bukeye n'indi sene itamara n'iminota 3 kaya gace atonya azavuga ati ninde yayifuza no mafaranga kajya twayakakira iminsi bibiri rero ibyari byoroshe mu bwabo baratwubashe ku buryo natwe twarahiriwe nitwateka ibyo uba twaca dusangira bijya bintu by'ibitumbura tuba twajanye twajya tukarama n'amazi byari byoroshe mugabo byagenze neza kabisa impamvu nakikubagiye ko yaratwasiyo na Alvera tujanye avuga ati jewe ukuntu mwadufashe neza tuje gukina Intore Nindi reka nje nze nanje ndabashigikira amakuru dufise aravuga ko Kadora Vere ukuboneka muri Intore Nindi umwana yavukiye Mwaro numva munava hamwe niyo makuru dufise sinzi ko ariyo biravugwa ko ari mwe mwamuzanye muri filme kumbure nawe agaragare nk'abandi kuko n'ukuri cyane amakuru y'amayi webwe jewe amede cyane muri BM ko ari cyo twaramuzanye sivyo Kado ujya ni mushiki wanje papa wanje na papa we baravukana barakurikira ni familia yawe papa wanje ni mukuru wa papa wiwe mu maraso kwa ni sister wawe rero ni sister wanje mu maraso kabisa ikibano kirakengeretse imisi yose nakina sinigeze ndamwiyumvira musi umwe petit frère yarambwiye hani utamenya ati ibije nkora bega abandi babavyimviye bo umusi umwe petit frère yarambwiye ko petit frère turakorana n'isa turacakorana petit frère yarambwiye ngo none petit frère barakundana cyane na Kado gusumba je uko dukunda nibabane ni nkurunganwe barangana ariko nabantu bakuranye igihe je nabani mu ma interna bo baba bari kumwe rero arambwira ati Kado Vere burya ntacyo byo mutwara ari hamwe mukinishije cyo gihe naramukinishije agasene kamwe kugira nezereze petit frère ntavyitayeho ntamukenere reka basi petit frère ndamukorera umunsi kwero petit frère ashaka ko nkinisha Kadora Vere naramukinishije agasene kamwe ariko arakina ngomba ndagusobanurira igituma Kadora Vere atari cyo twamuzanye arakina akina neza ariko akinye neza sinabizitaho sinabibona ndiko ndakora filme yari Kiraka muri Warubizi Kadora Vere yamaze umwaka wose atonda muri Warubizi baramwakiriye muri Warubizi anavyitaye atonda y'umwaka wose ari babatekera ivyo kurya atarakina na rimwe sivyo kandi akiri ku ishuri yari ku ishuri kuri university rero ico gihe
niho bampaye akazi muri wari ubizi ko kubakorera filime niho mabuja Esperance Ani Esperance yankitegeka ati mubukinisha tegeza gukinishamwe abantu banje rero mu bantu bawe ndakeneye umwe w'umuprincipal afashanya n'ubundi muprincipal efise kuko icyo gihe nari mfise Mimi yari yamaze kwandika izina Mimi Mireye fatanye na Mimi kugira tumudugirize hamwe na Mimi hanyuma niho twiyumvire mu butwo bompa turabura umwe yarampaye nta mwanya yari afise navuga nkeneye umuntu afise umwanya niho rero yacavuga ati basi mfite kuguha mushikawe bari gukoresha mfite kuguha mushikawe naho mbona umengo nturi kuramwiyumvira nkeka nzokubwira ngiye kwiyumvira cyane nibuka kagasane yankinira nibuka ko yakakinye neza ndavuga nti bakumuzana aramuzana filime yitwa ntaho yagiye yikinye neza cyane abaragakinye neza cyane yakinye neza filime ntaho yagiye ikina neza niho rero namubonera muri ntaho yagiye ndavuga no umukobwa nige uravuga ati kumbe kadora vere nari mbitsi ngo ntamwemera kumbe ni imari uko rero cyagendo ndamwinjiza muri umva ntabwo ari cyo twamuzanye yazanywe na warubizi yego warubizi ara kwa Esperance kabisa kumbe ni sister wa kadora vere yego ujyanye sister wa kumbe muri famille nyene impano ziriyo naraba musubire ruguru muraye ko mwotora mutonya wiwe nawe kumbure nawe wosanga nawe ari sawa oya ujyayi wabo niwe muhererezi niwe muhererezi aho ni sawa kabisa n'urugendo rutari ruto mumaze kugenda kandi runini cyane n'umunsi novuga ko neza na neza mwereka kugira lancement officiel yakatsirikwa ntigahere aho mwagize lancement officiel yabereye hano mu gisagara cya Bujumbura mwongera muduga mu ntara ya Gitega kubera iki ayijaye kuduga mu ntara ya Gitega kumbure harimo mu ntara ya Gitega twaherukayo muri filime yitwa Kiramunda burya niyo twayikoreye twakoreye kambi hariya hotel yitwa La Colombe y'umugabo yitwa Eric Tayer twarabonye ukuntu abanyagitega bakira benshi barabinabidusabye aba bosi bahari abenshi baguma bidusaba muzoze tuzobashigikira kandi baradushigikiye koko baradushigikiye vraiment bitasanzwe rero twaje twiyumvira tuti kuko twari dufite icyumviro nitwatera imbere twe twamane iyo ide nitwatera imbere tuzokora ibi tuzokora ibi ibyo twari gukora nitwamara gutera imbere mubyo tuzokora harimo ko filme ya mbere tuyisohoye imbere yo kuja kuri YouTube tubanza kuyikwiragiza igihugu cyose tukayerekana mu banyagihugu rero twumvise iyo yoba ide nziza itangurira bya byifuzo twari dufise kera ko dushoboye gukora Bujumbura Gitega ikindi gihe tuzoshobora gukora Bujumbura Gitega ngo zimuranga utemere n'Uburundi bwose baye ngombwa hari inyungu biheza bikazana kumbure usumba uko mwoca muyishira kuri YouTube direct inyungu birazizana kubera ko abo dukorera abambere n'abanyagihugu b'abarundi kandi nagira ndakubwire ajya amavyuzi burya promotion igirwa n'abarundi kwanza niyo bagenda babwira n'abandi rero aba barundi ni batwiyumvamwo cyane erega mu minsi heze badikintu cyatwiye kuri filime zacu nizikunda abarundi bwacu je nkidadaza amaseta tugira ngo bakura ngaho ngo ibintu by'abarundi nta ngo wapi twarangije n'amateleviziyo menshi je nagiye ko na RTNB barigeze kunsubiza inyuma kera ndabashiriye filime ntisha ko turango yango yani bazani kwera atari bwatahure ni bari bwatahure ko Burundi yokora ibintu byiza byarumvikana rero uno munsi turamutse tuzungurutse igihugu cyose tukabereka ko dukora ibintu byiza ukagenda ahantu kumva ati amede turakuzi kaje turakuzi tukabereka igikorwa cyacu ndizera neza yuko sinema izorushaho gutera imbere kabisa na cyane ko aribyo tunifuza cyane gusumba wanashimwe uno munsi kintu novuga rafa passe muri lancement navuze ati abanyamitaye kumbure batanguye kubona yuko bashyizemo imitaye mwa bino bintu canke tukaronka sponsor ari byiza cyane gusumba uno munsi ubona gute abanyamitahe abasponsoriza ano maransima gute ubona bari kwitwara gute muri rusange kumbure mu minsi yahera twaritura abantu benshi bakatwenga baturavyaga sinema muri ninde oya bakaca bitwengera bagahora sawa tuzobiraba ariko kuri iyi filme agatsirikwa ni gahere niho twabonye image nziza ishoboka manager wacu ni Fisto niwe ajejwe ibintu nk'ivyo yagiye agerageza kuganira n'abantu benshi ikibazo bakunda kumubaza barasharijo bakunda kumubaza ngo sinema muriho kwe
okay nubwo tutoronka ico tubaha apana tutoronka baba bagifise nubwo tutari bubizere ngo tugire ico tubaha twe muraduha invitation mutubwire uwo munsi tuzoze turabe bimeze biti umva benshi igisigaye tuzogikora mu nyuma ibisigaye tuzoheza twumvikana sivyo abandi benshi nagira ndakubwire iyi lancement niho hantu hambere mbonye hashikiwe n'abakwenye za silence bike hajya bariya bose ntaje kwikinira nta boss yoza mu rubanda aje kwifotoza gusa ataco yatanze naho batumva bajya bose baragize ikintu baterera kuko twabonye tuti kumbe aba boss b'amakampani nuko batari bazi ko tuhari uno munsi batanguye kumenya ko duhari rero ejo ni heza kandi si ejo ni heza kuri BMT gusa ejo ni heza ku basineyaste bose ubu batanguye kubona ati sinema bwabo ndimeze neza abaje Gitega benshi barabibonye abantu barahaje hari n'abandi baje baratubwira ati ko twe mutatubwiye rega natwe iyi business turayikora nako turayikeneye tubwire tuze twashye umva neza yuko turiko tugana ahantu heza kuvuga amakampuni ubu ariko arabibona kabisa yes kabisa nibaza ko twoshimira amakampuni amwe amaze gutahura ivyo murimwo ariko kandi ndetse abere iciroro yandi amakampuni aze kwiraba muri abo bamaze kubitahura ati bimeze gute nanje no kwiraba ibintu bikagenda neza cyane so ntidukunze kubona mede mu matiko nkuko dukunze kubona ugasanga uriya mu kisineyasi ariko aterana amajambo n'uriya ubu bimeze guca usanzwe udakunda amatiko mu buzima busanzwe cyane ntibaragukoma wewe nawe wumva wasangiye igisubizo oya bo amatiko uriko uravuga yo mu sinema je numva ntoyita amatiko bo bayita amabezi oya hari aba bari seriye reka dufate abari seriye basi naho byo baseriye je ntibishobora kuba seriye kuri jewe ngo ubona menga kubera ko jewe namenye yuko nubwo baba baseriye benshi bagibaye bazanye ayo matiko kugira baduze izina bangako babavugwa je natwe gahunda yo muri BMT kugira tuvugwe kwacu nuko tuba twakoze igikorwa ivyo bindi byo kugira ngo gutegura akantu ngo gatwika kiwacu dukora igikorwa ni naco gituma Starboy umunsi uzobona ntaherutse gukora sinema uzompamagara mu kiganiro cawe nze kubwira iki abakunzi bawe oya sishobora kuza ngo nje kuvuga uwundi muntu urumva nguriya oya gahunda yanje nuko wewe numpamagara tuvuge ibikorwa hanyuma nitwavuga uwundi icubaka abakunzi bacu nukuvuga bijya byiza bakora ibi byo bazona byibonera umuntu mubi ariyerekana kuza kuvuga ikibi kuri televiziyo cundi muntu je numvise atakama ntacyo vyondugiriza ariko iciza twokivuga iciza kubera kirafasha abakunzi bacu kirafasha n'abandi bagenzi bacu bakora bifuza gukora neza mu bakunzi bacu hari abantu bafise impano hewe hari abantu bafise impano twese umunsi bazoronka opportunity twese zoza twicara twiga nama nabonye n'abantu baza muri rasima ukamuvugisha akaca kubwira ati je ndafise impano yo gukina sindaronka aho nkinira mugabo ndaronka amahirwe ndaza gushigikira umunsi azoronka amahirwe azokubita twese tuge ibaze twege bakuru wewe rero twaje twerekana amatiko azokura aziko mu matiko ariho batoborera kandi siko bimeze umuntu atoborera mu kazi yes kabisa biba bimeze gute mu gutanga ama invitation kubera ko twabonye sometime bitera ikibazo hawe ugasanga hari abasineyase twaje batuzibiye ntitwinjiye byaranabaye kuri Kiramunda ya Mimemire aho hariho abasineyase bamwe bababaye kubona batinjiye mu ama invitation bahawe ariko ahandi narabitabara nkavuga ati waya ama invitation abasineyase bose usanga ari bo buzuye muri salle byari bimeze gute byaraboroheye mu gutanga ama invitation gutanga ama invitation burya umuntu ari mu rubanza ni nko ko umuntu agira mariage atabigize hakiri kare ngo azaraho uwo yibutse hari abari ku mutima kame bari suko bari ku mutima bari hafi ujya mukunda guhura umuntu urazi ko cyumuhaye invitation hari abo wibagira kubera urubanza ibisanzwe rero gutanga ama invitation ni nka kujya kwizindi manza bisanzwe abo wibuka nibuha hari umuntu mwibagira kubera ingorane zo kwirukanga mu by'urubanza rero muri Kiramunda cyangwa ahandi kwidoga n'ibisanzwe ntiwumvise ko bavuga ko naje base ko ninjye ngo bagusubije inyuma kandi nabona wowe umenga uri muri service je narimwo bijye bavuga ntivyari ibyo ahubwo ni kwa kundi umuntu ari ku muryango ategeza kuba strict umuntu je yari ku muryango ntitwigeze duhurira mu nama nashashane ko nabonye ku muryango hari abantu batarabasiye basanzwe batazi
urumva kandi jewe ntitwahuye mu nama atwahuye n'abandi bobo ntibari baje sibyo rero nshitse aranyoberwa aravuga ati ndindira kandi rihe hari ndarindira gatoyi uwunzi arashika ashitse rero aranyinjiye ariko kandi ntibumve gutyo nije nari nateguye ijya sare nije nari nakonfirmye ntubu rero nimutangure mwakira abantu nanje ngiye kwambara mvuye kwambara ngarutse reka ndanabashimire kabisa n'abateguye ijyana ni ijyaranse makwira ko je muri ranse mumaze kubona sinzi kuvuga nagiye bameje turi kumwe ngo cyo mvuga ngo arakaze ukuri mu ranse maze kubona ijyaranse vraiment yaratwitse nanje gituma ndabashimiye abantu mwari muri service kabisa nanje ndavyemera yari ipanze neza kabisa vraiment nta neglige ikintu cy'urubanza yari twaralitse cyane ayikora neza igenda neza yari mu tuntu tumanyeri twinshi cyane ariko araka video kanci kura fwa pasi kavuga ati twabonye Fanny Ravine muri lancement ya Katiri kwa Nigahere yoba yari mu invitation cyane yoba yabuza kanya nabonye ikiganiro menga bakoze ahantu sinibuka neza ka video gusa karanciyeko akaje ni kweri Fanny Ravine ataje yoba Fanny Ravine nyene yabivuze oya nabonye ka video umuntu ariko arabivuga birumvikana kandi biratahuritse ntiyaje koko ntiyaje ariko naramutumiye kandi nawe twavuganye na Noraske bari umwe twavuganye na Noraske arambwira ko azoza hama bigoranye yani kwera kari akavura kagura oya sikwera ko hari ikindi kintu cyabaye nakubwo ndavugira ngaha yarakimbwiye ndamutahura kandi urumva ntiyoca afata umwanya wose ngo asigurire abantu bose nza gusigurira jewe atazi yego na cyane cyane kandi birashika uno munsi mu ipostinga ajyane na ryari kugira babakunzi bakurikirana filme zanyu bari maso nimba ari mardi nimba ari misi yose tumenye ati episode isohoka umunsi kanaka bimeze gute filme isohoka misi yose kuwa gatanu sandwich nico se vendredi saa 2 y'igitondo weekend nukuvuga niho isohoka filme Agatiri kwa Nigahere kandi nakwizeza abakunzi bacu yuko bazonezerwa izobe yoshe cyarabonye umenye igumi iryoha yego bazoyikunda ndabizi kubera ko narabonye mu makomantere bariko barafana ibice tumaze kubaha kandi ubwanje nanje ibice biri inyuma ndavyizeye cyane gushimira yego ariko kandi ndafise n'indi filme ndiko ndakora nk'ikiraka ndiko nkora isokera kuri warubizi nyene yitwa Amahura Nshuti nabonye bariko baranayiraba uriya umudamu ariko Esperance yari yanyitse yari yanyitse sinzi ko ifaranga ariko arikusanya kugira arigarukane kandi yaze yiteguye ariko yari amaze igihe adakora ibikorwa oyu bariko arakora nibwo nabonye bariko baranabiraba cyane kweri kadakunda kugaragara muri filme nawe ujya n'umuntu arondera inoti ngira ngo arabura umwanya reka twebwe twihebeye sinema kindi kintu na kimwe nkora reka cyewe nariko ndandika mba ndiko ndadirectinga mba ndi muri montage nari muri montage nibaza ko ari ico so igihari abarundi mwese dushigikire zino sinema n'iziwacu kuko tuzoba turiko turaraba bakuru bacu urumva ari nigi uzosanga harimo famille ya utanabizi ariko twese turi bene mugabo umwe ni nayo mpamvu dukwiye gushigikirana kugira no musi umuziki wo mu Burundi waduze hejuru y'uwo mu Rwanda ariko kandi turakeneye no musi filme ndundi duge hejuru yabo babanyi Tanzania mu Rwanda n'ahandi henshi hashoboka ariko byose bizova muri mwebwe muzikurikirana mu gushigikira bino bikorwa habaye lancement officiel ni muze mwebwe mwese mubashigikira yarayo ku muryango tuba tuyakeneye sometime kugira afasha ama déplacement bari hakinyi cyane gufungura n'utundi twinshi dutandukanye kubera ko film itwara amafaranga menshi ari nababuze ati amafaranga dushira muri filme iragoye ko tuyagarukana namwe niko bimeze Okay, donc burya amafaranga siyo nyungu y'umuntu. Oya. Hari igihe wewe uja mu kintu uvuga uti nzosheta amafaranga mu gice nzokunguka niki. None nk'umuntu aza gukwa umugore. Ujya akeneye kugarura ajya amahera. Cyane inyungu yiwe nuko yubaka urugo. Biragoye kandi ajya amahera bakubwiye ajya amahera ntuwe yagura umuntu. Dushaka yagura umuntu. En plus de ça, ni uko amahera dusheta muri cinema. Ntabwo akwiriye cinema. Ariko icyo turondera ntitukwiye kuyagaruza ahubwo tukwiye kubaka sinema kuburyo izotugaburira rero uciye usheta ngo uzotugarura ni make koko ayagaruka ni make muga jewe icyo novuga kubera sinema intunze ikantungira umuryango yego ikantungira manager Fisto ikantungira abo dukinana
nayinjitse Amedra burongore arageze bisoye ni sawa urumva Fisto ko mwakoranye kuva kera we yarabikoze nawe uraraho kwakwanye ariko bizoba ni sawa bizoba igihe c'Imana kandi c'Imana yateguye ku muntu umwe ashobora kuba Paul Mweranda ubundi akaba ntuzenye Salomo kagira abagore benshi umwe wese ari gahunda abere mwegeze kuvuga ati twazana abakinyi bashashe na cyane abigeme tukabigisha umwuga bakamenya gukina ariko inyuma après exita ugaje usanga umukobwa arigiriye ko muresheri wamubwiye ati sinzosubire ko uriko urakina kuri BMT cyanye kuri Amede biramaze kuvuga sanga urakinishije umukinyi kumbure ugasanga mu nyuma kubera ko amaze kumenyekana ubwa mbere ugasanga ntiyarazwi kandi n'uwo muhungu ntiyaramuzi yamumenye kubera iyo filme akageza akamubwira ati bivemwe ivyo bintu sinkeneye gusubira kubikubonamo bidashika ariko genda bishiki ntabwo genda bigaye oyaye kubera yuko ubuzima bw'umuntu si sinema gusa n'ubuzima bw'umuntu si kubaka gusa nimunancire n'urubanza kuba harubaka urumva sinema gusa rero iyo ahuye n'umuntu bavyumva kumwe mu kuvyumva kumwe ko bakamubwira ati hagarika sinema ndavyumva jenca nshima ivyo amaze kubaka ivyo amaze kubaka ni sawa kandi havuye umwe Imana ituzanira uwundi nibeza bikica project somehow nyine ko je naho ndabona bamukura muri sinema yanje vraiment ngo sinema itarahera ni nayo mpamvu mubigena mukashutinga byose yego twe turaheza sinema ariko kijya nibyo sawa yego kandi jewe hariho n'umuntu yigeze kuba kugwiwe iyo basiguyiwe ataramumagara ngo muvugana n'umugabo wanje turagenda turavugana umugabo atarambira ati ntiyakubwisha nifuza oya nifuza ko hagarika sinema kubera ko jewe ntaco bintwaye muga famille babibona nk'ubuvwayo tutamubwira none ko akiri muri projet mwemeye kwica sinema yatanguye mutarana bipanga atarambira ati okay lindira afata iminsi mike yarongera amumagara arambira ati kuvyo nabonye mukina mwebwe aremera kuza gukina iwanyu bivanye nuko mumukinisha mweko vyiyubashe ariko nimbona akinya mujamye ngo urumva atashira amakondisiyo ye guca urumva yuko ashoye gutaha umuntu umuganiriye neza arashobora gutahura aravuga ati naheze iyo projet irahera kabisa ndumva ko ari sawa mpamvu ndabivuze kubera ko je ndafise agence ya protocole video vixen mugabo je biranjohera hari umukobwa mu video vixen ndi ari bantwaye mugacangira icense uwo muhungu yamugururiye akabare mu cibitoke kandi uwo mukobwa igihe yaze yambwiye ati mpakazi bako je ndashonje ndakenya iyo kubona yaronse umusheri agaca mukurira akabare iki tamvuga ati kumbe ni benefice kuri twebwe yaje yaronse connection ahubwo ni n'umugisha ntitukwiye kubigaya n'umugisha nubwo erega ibyacu nabihevye ngo babireke akagere ndetse yononye nk'umuhusi ukononeka ushobora kureka gukina mu gakabo wa mbere mu kubikirishira none canke kuvyamamatsa kubera yabibaye kabisa so abakozi ba Star TV ano munsi sinema tuko turabanya akatsiri kwa Nigahere tuje kuri BMT ko muretse bashyigikire kwera ko n'abarundi bagenzi bacu ni bakuru bacu ni batonya bacu ariko kandi Amejere kanda gushimire ku mwanya washoye kuduhereza iganiro dukoranye ni kiganiro kiza cyane hari benshi mu bibazo nagenda kubaza muri buno bwami bwa Star TV bari bifuza kumenya igisubizo cyavyo wakoze kuduhereza no mwanya murakoze namwe ndabashimiye ane iteka namwe tubifuriza amahirwe muri BMT murakoze nabaramutsa cyane so mugira ngo mwubahwe abakunzi ba Star TV canke abakunzi ba filime ya 257 canke abakunzi ba BMT ndetse n'abakinyi ba BMT aho muri hose respect mubandanye gukora neza cyane Imana ibahezagire. Shout out.